turabaramukije mwebwe mwese mudukurikira tubasabira kugwa neza muri Kristo, tubifuriza amahoro y'Imana. Turi ku munsi w'isabato, tugire turabe intangamarara tuzokwiga muri nondwi, tukazokwiga icigwa kivuga ngo kuraba abantu ucishije mu maso ya Kristo. Isomo yo gufata ku mutwe riravuga ngo arababwira ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Bikaba biboneka muri Matayo igice ca 4:19. Abo rero yariko arabwira bari bande? Reka dusenge. Data twese uri mw'ijuru, turagushimiye kubw'urukundo ukomeza kutwereka, tugusavye ngo ubane natwe muri kino cigwa, uzoduhe n'umwete wo kugikurikirana muri indwi yose mu izina rya Yesu, amen. Aba bantu rero ariko arabwira bari ba Petero, yabasanze ahantu baroba, ababwira ati nimureke ivyo mukora vyose munkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Nta muntu n'umwe atarafise akanenge, yarafise amakosa, bose bari bafise amakosa, ariko yararaba mu mutima wiwe, yakoresha amaso twe ayo tudafise, ayo yakoresha ntayo dufise, kandi niyo duhamagarirwa kugira, kubera ko Yesu bwiwe yarafise umubiri nk'uwo twebwe dufise, ariko ntabwo yiyumvira nk'abantu. Yarafise mpwemu yera, yari Imana, nk'uko tuzi yuko hari ubutatu bweranda. Aha ariko araba Petero, ntiyamuraba nk'umuntu afise amafuti, ariko yabona ari umuntu azovuga ijambo ry'Imana, abantu benshi akazana imitima kuri Yesu. Ntiyabona Toma nk'umuntu akekeranya, ariko yamubona nk'umuntu abaza ibibazo vy'inkoramutima, kandi bishobora kuzana abantu benshi kuri Kristo. Aha yaza aragenda ku muntu umwe amuhamagara, kuko yabona yuko mu mutima wiwe kamere iyo yerekana inguvu akoresha mu gukora ikintu kibi ariyo azokoresha mu kuzana abantu kuri Kristo, mu kumushingira intahe Yesu. Nawe ubwawe urashobora kuba ufise ikintu kibi ushobora gukora, ariko izo nguvu nyene nizo Imana ishaka kugira ngo twebwe nyene wowe nyene ubwawe ushobore kuzikoresha mu gukora igikorwa c'Imana. Yabona nka Mariya Madagarena canke wa mugore w'umusamariyakazi, yababonamo ikintu gikomeye, yababonamo urukundo. Niyo mpamvu yabegereye. Ushobora kubona umuntu ameze nabi ukaraba ingeso ziwe, ariko ugasanga wowe uko umwibaza ko siko ari. Rero dusabwa gusaba Imana kugira ngo ishobore kuduha amaso abona kure, abona mu mutima, akabona ingeso z'umuntu, ico ashobora gukora mu gikorwa c'Imana. Yabona Yakobo na Yohana nk'intagondwa, niko vyari biri. Yakobo na Yohana yari ntagondwa, ariko bari abantu bigenza nabi, ariko bari abantu bashobora kuvuga ijambo ry'Imana, bakagarura imitima kuri Kristo, bagakurikirana ikintu uko kiri, kubera ko mu mutima wiwe siko bari bameze. Rero aha umuntu wese ashobora kuba yerekana ingeso zitandukanye, ariko umutima wese uko bameze. Yesu ni mwigisha w'icigwa co gukiza imitima. Turavye uburyo Yesu yakoranye n'abantu, tuhigira ingene tworongora abandi ku kumenya agakiza biciye muri Yesu Kristo. Aha Yesu ashobora kutubera icigwa, kandi ashobora kudushingira wewe ubwiwe arishingira intahe, kubera ko ingeso ziwe usanga zigufasha ikintu kinini mu buzima, kandi ziragufasha guhinduka. Mu kugendana nawe mu mayira yuzuye Yerusalemu, mu mayira y'inkungugu y'Iyudaya
no mu mitumba ishashe ivyatsi y'i Galilaya turahabona ingene yahishuriye imitima inyotewe amahoro ingingo z'ubwami. Muri iki cigwa bazotwereka ukungene abantu bose yagenda aratora bamufasha muri aya masomo tuzosoma muri kino cigwa c'indwi yose. Baratwereka ingene yagenda umwe amubwira amutora, bikamufasha kugira abigisha beza kuko yakoresha amaso ya mpwemu yera. Kandi ngaho baratwereka yuko abantu bose yatoreye babona yuko ari abantu bazoba abahambaye mu bwami atari ubw'isi ahubwo ari ubw'ijuru. Bajya basoda 100 n'ujya musazi yari yafashwe n'amadayimoni kugira mugarure kuri Yesu, yari yabonye yuko bazomushingira intahe bagakora igikorwa gikomeye. Nkuko nababwiye yuko Petero yamubona yuko ari umurovyi, ariko yari umuntu azi ubwenge kandi ashobora kuba umusiguzi akazana abantu benshi kuri Kristo Yesu. Natwe rero muri nondwi canke kuri uno munsi Imana idushaka ko ikintu gikomeye. Paulo akiri Sawuli inguvu nyinshi yakoresha zari zo kugwanya abantu bavuga ijambo ry'Imana, kandi rero Imana yaramuravye irabona yuko izo nguvu akoresha mu kubahiga arizo azokoresha no mu kuvuga ijambo ry'Imana. Yaba yari twebwe dufise imibiri ya kimuntu n'imitima ya kimuntu, twebwe ntitwari kumwiyumvira. Toma tuvuga ati yaranyiciye umuryango, yaranyiciye nde, ariko wewe Imana ntiyaravye abantu biwe yari yaremye yishe, ahubwo yaravye inguvu yakoresha, abona yuko izo nguvu azozisohana akazikoresha mu gikorwa c'Imana. Muri kino cigwa rero muri notwi tugiye gukurikirana ingene Imana ikora ivyo abantu badashobora gukora. Imana itaraba ingeso z'umuntu, itaraba umuntu ukwari, ahubwo iraba ibwina mu mutima w'umuntu. Turabamagara mwese rero kuzobandanya mwiga kino cigwa kugira ngo kibafashe, nanje kimfashe shobore kugira ico nunguye mu mutima wanje canke mu mibereho yacu. Tubahamagara yuko umuntu wese afise ikibazo canke akagira inyunganizi yogira ngaho yomanuka munsi akatsinda kuri commentaire kugira ngo ashobore kubaza ikibazo ciwe canke inyunganizi, bigafasha benshi. Utarafyinda kuri s'abone iyabonesha kugira ngo abandanye yumviriza ivyigwa kandi bimufasha mu buzima. Dusenge. Data twese uri mw'ijuru, tugusavye ngo iki cigwa kibandanye kidutemba mu mubiri wacu nk'amaraso, kandi kitwigishe ibintu vyinshi, kiduhindure mu buzima Mana, mw'izina rya Yesu.